Mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherere ni mama Kapi kandi yongeye kugaruka amakuru y'imisi murakomeye umva jewe ndakomeye ndashima Imana hanyuma abagwayi nabo Imana ibazigame Imana ibagirire neza sivyo none ni mama Kapi rero nongeye kugaruka kandi reka ndabashimire mfate kano kanya ndabashimire abankoreye share abankoreye subscribe abampaye comment umva ziranyubaka ngira ndabamenyesha ko zinyubaka rero mwarakoze cyane Imana ibamera umugisha hanyuma turabandanya ku isuku sivyo none uno munsi ndabazaniye isabune umva turoga ariko kandi atagasabune kameze neza murazi ko umubiri nanone aha hanyuma rero abantu twaje kwisumamo muri bino bihugu hari isabune nkeka mutazi mugiye kuri ku masoko yiwacu amasoko y'abanyafrika muzosangaho isabune yitwa black soap murambabarira agakorora kamfashe isabune yitwa black soap iyi black soap nge mfundurira murabe murayibona ni isabune imeze neza ni isabune nyene nk'izindi ziri ubwoko rero hari usanga bashize mu gasashe nk'amasabune yose asanzwe hari usanga bashize mu gakopo nkuko ariko ni black soap iva hehe iva muri Ghana ni ikorerwa muri Ghana kandi gakorerwa muri ibi biti mubona ibiti iwacu ndibaza mu Burundi nta biri ariko mu Uganda biriyo na Tanzania bavuga ngo biriyo no muri West Africa ni igiti citwa shea ni mu bwoko bw'inazi meze nk'inazi abantu mwoba muzi inazi abantu mwoba muzi inazi niko kimeze ndaza gushiraho agafoto ngaho murabe ingene kameze ariko iyi sabune wayisize mu gihe cy'imbeho rero mu gihe cy'imbeho hari ukuntu usanga hari imbeho nyinshi cyane igatuma umubiri umera nk'ukakara sinzi ko murayibona je niko murandavye ko ariko woze ino sabune ukisiga nano mavuta inore wavuga ati none wowe wisiga amavuta nganike hemwe reka ndababwire mfise amavuta nisiga mu gihe cy'imbeho mfise amavuta nisiga igihe cici kubera iki izuba ryo ngaha ni kirenga imbeho ngaha ni kirenga ubwo rero aya mavuta rero aya ni isabune aya nayo n'amavuta yayo kandi byose biva mu giti kimwe ico nababwiye cyitwa shea rero akaba yitwa ngo ni shibara shibara siyage ya shea hanyuma nababwiye ko ari isabune ni isabune iba yavuye muri ico giti nyene ni cya giti nyene mbeba hano handitse ngo aquaba sinzi abantu bava muri Ghana kugenda gisigura ariko ni product from Ghana ariko zino product nukuri wazisize ukoga ino sabune ukisiga ni naya mavuta ava muri ico giti nyene cha shea umva sinzi uko nobabwira nawe ingena ameze hari hayera ayo yera rero usanga umenga ni nk'amavuta y'inka ndakumbuye tuvuta twinka usanga umenga ni amavuta y'inka ariko ari ubwoko bwinshi harayo usanga afise asa na jaune nkuko mubibona hari usanga yera ntayo mfise ayo usanga yera ariko yose ni organic nukuvuga avuye direct ku giti ni baba yakoze manuellement bakoresheje intoke mu ncamake ariko umva woze no sabune ukisiga no mavuta mu gihe cimbona aho bamuci jewe umukobwa wanje avyisiga amasezo yose ariko afise umubiri mwiza nuko adusha kunyemerera kuza ngaha ngo mumurabe afise akabiri keza umva amuvuga ati uyu mwana asa neza niko ameze nawe ubwo rero amavuta rero ameze gute afashiki ngira ndabahe ibintu bishika kuri bingahe bino icafasha ibintu bishika kuri nka 4 canke 5 impande yo kugira uruhu rwiza umwana tuvuge nk'ubu yahiye yaturiwe na diaper bajya abantu usanga bambika umwana diaper bagasama ugasenga yahiye umusize ano mavuta ayava muri ariyo shibara ubwo bushe burahera byihuse abantu mugwaye amakonyera ariyo amakonyera abantu mubara mu mavi mu nkokora mu ngingo mbese wisiza amavuta ukamera nk'ugira massage muri wamusezeranye sivyo gusa abantu mufise amatashe yirabura mu gahanga mugabo jewe rero ntimuri amaso ngo harirabura
kwirabura nuko nsanzwe ndayagwaye nyene muri hangana. Sabe ngwaye vyiso vy'amatashi nukubera nkika kwambara amaroro umwanya muremure. So usanga neza na neza abantu usanga hano mu gahanga baharirabuye afite amatashi yirabura kubera izuba, kuko imishora y'izuba ikaguturira. Wisize ano mavuta murasezeranye. Abantu usanga mukorera kubuzi buri musi y'izuba, wisize ano mavuta shibara ni ayambere. Ubwo rero nivyo nari ndabazaniye, nta birenze, gusa nagira ndabasangize amavuta akoregwa iwacu. Kandi murazi ko reka rero ndababwire abantu b'iwacu rero dufite n'ibibazo. Iyo uvuze ngo ikintu gikorerwa ku mugabane w'iwacu cumenga nta gaciro tugiha ntaki, ariko imwe muzi ko ari byo bidufitiye kuko ni burya hari iwacu tuza agaciro k'umubiri wacu, tuzi ingene umubiri wacu umeze, niyo dukoze ibintu rero tubikora according to our skin, sivyo none ni mwishinga kuza muri siga ibyo abantu abo navuze babakoreye ntugira ngo muzobikunda. Bantu rero b'Imana ni isabune nagira ndabasangize, muyisanga hehe muri African market, kandi nsigaye mbona no muri Walmart barazikora. Walmart narabibonye, Walmart narabonye basigaye badaza ama produit yo muri avuye muri Aquaba. I don't know Aquaba yuko ari iyo shibara nyene in their language, Aquaba. Abantu muage muri Ghana muzi runo rurimi, hari ico mubiziko jewe ntabyo nzi, ariko nzi ko ari black soap ivuye muri shea. Ubwo rero nukuri umva, mugende mugerageze muzuza kumbwira. Ndabereka ka video nafashe ngiye kuyagura, murabe ingene bayahurumbira. Umva baranayakunda nubwo twebwe rero twe tuva no kuri uwo mugabane, ahubwo nayo dukoresha. Abo ngaba iyi sabuni iyi barayikunda. Murayibona ni isabune uratora gutya ugacushira ukavanga n'amazi ugaca wisiga cyangwa ugasiga ku kinyuko cyawe cyangwa agatawa kawe ukaca wisiga. Murabona rero ya sabune yacu isanzwe nabereka, iyo naberetse ari mu gakopa arikiye, murabona ko iri mu gasashi ego mu isoko. Murabona ko numva amavuta ararenze. Iyo mu isashe ngo naberetse, murabona nababwiye ko hari izo mu isashe nizo mu ikopo. Izo ni isabune rero ndabereka ubwoko. Iyo natoye niyo mu gakopo jewe namaze kubereka ngaho nabasiguriye. Ugiye mu isoko hitamwe rero mu isashe cyangwa iyo mu ikopo naco bitwaye, zose zikora cyo kimwe, nico kimwe, brand nimwe, igiti ivamo zose nizimwe. Ya mavuta nayo ngaya ni mu isoko, African Shea Butter. Murayabona harimo amakopo manini, harimo dutoye, je nahisemo nini kuko kugira amare iminsi. Nk'ubigiye imbeho igiye kwinjira mba ndayagomba cyane. Imbeho irindi hera ndikwe igiti yavamo rero ngiye murakibonye.